mu ntumbero yo guteza imbere umuziki mpimbazaMana, gukarihiriza ubumenyi abaririmbyi ba gospel no kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Ukuri biciye mu kwandika indirimbo nziza, Cooperative INANGA EVENTS ifadikanije n'umugwi JesusGrace Music baratunganije inyigisho ku baririmbyi b'indirimbo mpimbazaMana ku civugo bise gospel niki. Baratubwira impamvu batunganije izo nyigisho. Dutegura ino nyigisho ni kubera biri mu bintu muri objectif ya Inanga Events. Muri Inanga Events harimo inyigisho kwigisha abartiste ba mpimbazaMana, harimo kwigisha abaririmbyi nibo ba artiste, harimo no kwigisha gukora ama evenement, amashow atandukanye, ibikorwa ama concert mu majambo abantu bumva n'ingoga. Ahubwo abiyandikishije n'abaje haje benshi parapo yabiyandikishije, ni kuvuga ngo hari abantu koko hari abartiste bari banyotewe kumva inyigisho. Byatunezereje cyane kuko twiteza abantu 20 combien mbwa twaronse abantu ijana 110 personnes, umva ko twaronse abantu benshi. Nukuri twanyuze gituma nka Apôtre Apollinaire ni umuririmbyi wa mbere no bwa gospel, ukuvuga ngo arabizobereye, afise message ikomeye, afise n'ibintu byinshi baraciyemwo, yaba bimucinyiza yaba imutera intege muga kuba akiririmba indirimbo mpimbazaMana antuka n'icitegererezo ku baririmbyi bose ba gospel. Hama nka Michel arongoye na Love Bands ujye yasanze ari umu producer, kuvuga ngo nawe nyene ibintu by'ama arrangement kandi ni n'umu evangeliste, umva ko yatanguye yavuze ubutumwa nawe nyene ni bon. Umva na pasteur Prudent n'umuririmbyi akongera kandi akaba umwanditsi kandi ari umuvuga butumwa. Uvuga ngo twamagaye cadre y'abantu bavyumva babirimwo babizobereye. Ego kandi ivyo bigishije ndibaza nimba biza gukunda ko ugisha interview kubaje baraza kukubwira, nibaza ko hari ikintu bakiriye kandi twitege nk'abamenyesha makuru impinduka. Inyigisho zikaba zari ziremeshejwe n'abigisha badasanzwe nka Apôtre Apollinaire Habonimana kuva muri Shemeza Worship Temple, Pasteur Prida Ntibubegwa kuva muri JesusGrace Church, hamwe na Evangeliste Michel Vyuname kuva muri na Half Band Ministry. Bose baratuyagira uko izo nyigisho zagenze. Bamenya ko ijambo gospel ari imvugo ya Bibiliya, irengeye imvugo artistique. Gospel ni message, gospel ni ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza Paulo yavuze ngo ni ubushobozi bw'Imana buzanira uwizeye wese agakiza. Iyo umuririmbyi wese aririmba gospel atahuye n'ubwo butumwa bwiza, aba ariko aravuga ikintu adatahura, kandi biragoye kubwira abantu ikintu udafise canke ikintu udatahura. Nico gituma ivyo bitugarukana ku buzima bw'uririmba gospel. Ubuzima bw'uririmba gospel mbega buvuga message, mbega bwarakiriye iyo message, mbega iyo message nukuri ku buzima bwiwe, kubera ko gukora gospel ni kimwe, ariko kureka gospel ngo ibanze gukora ubuzima bwawe ni kindi, kandi ni go rufatiro. Nico gituma nitwatahura ko gospel irengeye umuziki, irengeye amajambo dushobora gufatanganya, arimo za haleluya, arimo Yezu canke Yesu, arimo Imana, tugatahura gospel nka message. Kandi gospel si message gusa, ariko message twahuye nayo ifise icyo yakoze ku buzima bwacu, hanyuma iyo message tukayitanga twifashishije ingabire zacu. No kuvuga ngo ingabire zacu ziba ari nka véhicule, ariko contenu ni message, ni ubutumwa bwiza buvuga kuri Yesu, ni ubutumwa bwiza bubwira umunyabyaha ko ashobora kubabarirwa ibyaha vyiwe akagaruka mu migenderanire yiwe na Kristo, hanyuma akabaho ubuzima bwo kunywana n'Imana kandi bwiyeguriye Imana. Murakoze. Mu byo nashoboye kuvuga navuze ku ndirimbo zitandukanye cyangwa zo twita amakantike. Urabona umuntu ariko arigisha
ntibashobora kuvuga ngo umuntu wari kurigisha ngo aratahuye ubwo nyine, ariko uko umuntu asubiramwo ivyo yigishijwe niho gutahura kubandanya kugaragara. Rero binatandukanye cyane n'ingene wotahura uri mu ishure, kuko turiko twigisha ibintu bijanye n'impwemu, tuba twizera ko mpwemu yera abandanya atahuza umuntu mu gihe abandanye asubiramwo canke se amedita kiba cavuzwe. Aho rero nibaza yuko kubitahura bishobora kutaba ubunyene, mugabo uko umuntu agenda arashaka kumenya, agenda aratahura, mpwemu yera akamufasha. Icyo twiteze muri kino gikorwa nuko twiteze ihinduka, kandi biraboneka yuko abantu bariko bashaka kugera ku rundi rugezo. Vyumvikana rero yuko biciye muri izi nyigisho zitandukanye tugomba kubona umwimbu utandukanye no twari dufise, kubera hariho ukuri, hariho ivyo abantu bariko baramenya mu bijanye no guhimbaza no gutaza canke se mu bijanye n'icyo twise ubutumwa bwiza. Turizera yuko hari ibintu biboneka bigaragara bishobora gutuma ubutumwa bwiza butangwa kandi bugatangwa neza butarimwo amakosa. Twiteze ni kangura mu mitima y'generation no guhinduka, icyo bita metanoia canke repentance, no guhindura ivyiyumviro. Twiteze yuko hashobora guhinduka ivyiyumviro by'abantu bagahindura, kuko umuntu kugira ahindura ingeso canke ahindura uko akora nuko ivyiyumviro baza guhinduka. Rero nico kintu twiteze nyuma y'ibintu, icyo tunabwirizwa kugwira bikaba byinshi kugira ngo abantu bahinduke. Twe tukunda kwataka amafuti akorwa muri gospel, tukataka ukuntu ibintu bikorwa cyane, ivyo sivyo. Umuntu ashobora guhindura ingeso atarahinduka mu mutima wiwe. Rero nico twiteze mu majambo make muri iyi event. Tubibutse ko izo nyigisho zitabiriwe n'abaririmbyi bavuye mu mashengero atandukanye, aho twashoboye kuyaga n'umwe mu bari bitabiriye izo nyigisho. Ego jewe nitwa Guy, nabasanzwe ndi umwe mu bahimbaza indirimbo mpimbazaMana, abasanzwe nsengera muri eglise bita Eglise Holy Center i Bujumbura, abasanzwe ndongoye n'igikorwa cyitwa We Are One Family. Hama izi nyigisho zadufashije cyane, twashoboye gutahura icyo ari cyo gospel, ko benshi bacumva gutyo mu rurimi rw'ikinyamazuru, ariko gospel mu bisanzwe n'ubutumwa bwiza. Hariko akantu kanyoye cyane abantu benshi badakunda gushikako, nakantu kavuga ngo ubutumwa bwiza bw'Agakiza. Bw'Agakiza bisigura ngo umuntu arafata ingingo akinjira muri Kristo, akabona ko gakiza, natwe tumaze kwinjira muri Kristo tugatahura neza yuko icyo turiko turakora cyangwa turiko turahimbaza, tutahimbaza bya bindi abandi bita ngo ibi canke ibindi, ariko twe duhimbaza icyo Kristo yakoze ku buzima bwacu. Tuvuga icyo Imana iri mu buzima bwacu, tukavuga n'icyo yakoze ku buzima bwacu. Rero aho niho niho novuga ngo umwe wese ashobore gutahura yuko gospel ari ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ego.